Chuti bagenzi b'ikinyamakuru Itara Burundi ndabahaye mwaramutse abandi mwiriwe bivanye naho muherereye. Iki ni cya kiganiro Itara Talent. Twarababwiye ko ikiganiro Itara Talent tuzoza turabatumirira abantu bavuga ikirundi bafise ivyo bakora biryohera abantu, baba baririmbyi, abavuga ivyese, amazina, ibicuba n'ibindi kugira ngo muryoherwe. N'umunsi rero dufise umutumire adasanzwe muri kino kiganiro cyo n'umunsi kidasanzwe, nawe si uyundi reka bibwire. Ndatanze mwiriwe na mwaramutse mwese aherereye. Ndashimiye Itara Burundi ko ryanumiye na cyane mu kiganiro Itara Talent kugira ngo nshobore kuganira n'abakunzi bakaranga ku Burundi, kimico n'akaranga ku Burundi. Amazina yanjye nitwa Ngendakumana Daniel, nkaba mu by'uburirimbyi nitwa Kiki Daniel. Kiki Daniel ni izina kikirivuye mu izina n'ipfunyapfunye y'izina Kirundo. Izina Kirundo naryo ni izina ry'umuryango usangiye n'abandi. Nihenze hariho umuririmbyi yitwa Kirundo Gerard, yoba ari inshuti yawe? Ntibihenda cyane kuko Kirundo Gerard ni umuhungu wa Kirundo Boniface ari we sogokuru wacu. Kirundo Gerard avukana na papa mbyara, umva rero ndi umuhungu wabo. Izina Kirundo rero ari izina ry'umuryango. Murakoze cyane kwitaba buno butumire bw'ikinyamakuru Itara Burundi. Reka dutangurire ikiganiro cacu. Ko ndumva yuko ibintu byo kuririmba by'ivyese n'ibiki bishobora kuba biva mu muryango rero. Novuga ko bishoboka kuko n'abandi barabikoze. Uwo data wacu yashoboye kuririmba cyane abantu akamenyekana ku rwego rw'igihugu. Sinashoboye kumubona kuko navutse yapfuye nkiri umwana muto cyane naraca ubwenge. Ubwo narabona ko n'abandi barumuna we barimo na papa n'abandi n'abantu bafise ubukerebutsi budasanzwe bashobora guteramisha ku rwego rwabo kuva ku mutumba ya migwi y'abatamba mu bihe by'ibiteramo bitandukanye by'igihugu, kuduga kugera no ku ntara. Wasanga muhiri wacu basanga bafise ibitari bavuza makembe iki, bafise imigwi bakoreramo cyane kandi bagateramisha abantu. Ni kuvuga ko nanje rero nahavuye ndabyisangamo, nubwo ibyo nkora jewe ibi byese bitandukanye gato nibyo bo bakora kuko nta wundi yigeze abikora. Abo bararirimba za ndirimbo zo guteramisha abantu, mugabo nyinshi zari zo guhayagiza amahoro, gutsimbataza na demokarasi mu gihugu cy'u Burundi. Washaka kutwibutsa nk'indirimbo za Kirundo Gerard nka zibiri? Indirimbo za Kirundo Gerard ndashobora kuvuga nk'iya mbere yo gutumirira abantu kurwanya inzara. Abantu bakora amaboko mu mpuzu bakore ko inzara, agasigura ko inzara ari inzimagiza, ko inzara y'inzaragiza, ko ibabaza, ko atawo yitega, ahubwo ari kugira ngo abantu bakore kugira ngo bayikingire ntizoze ngo ibangamire abantu. Hari indirimbo yindi yise bakanibona yafata nk'umugenzi wiwe mugakamyigisha ko yo kwiga gutungwa n'ibivuye mu maboko yiwe, ko yo kwirinda kwama ari mu marigara, ko yo kwama kwirinda kurera amaboko, ahubwo akora amaboko mu mpuzu, ko adashobora kuzotungwa n'ubusuma cyangwa ubugizi bwa nabi. Indi ndirimbo ya gatatu yankoze ku mutima cyane ni indirimbo yaririmbanye n'abandi ivuga ngo sangira kabisi n'agahiye. Ntabwo igihugu isa ku Barundi ko ari bamwe, ko nta bibazo by'amacakubiri byavugwa, nta bibazo by'amacakubiri afatiye ku miryango, ku mitumba, ku ntara no ku moko. Ariko rero akigisha ati ahubwo mwumve ko muri bamwe mwese muri Abarundi, mufatane mu nda, musangiye kabisa n'agahiye, mubane mu mahoro n'ubumwe. Yari indirimbo yo gutsimbataza ubumwe yaririmbye, yayise sangira kabisa n'agahiye. Yoyo twarigeze no gusubira kubisubiramwo, bashobora kuraba kuri YouTube yacu bashobora kuyisanga ko muri NGC band twarikoranye n'abitaba Vicky Chris Nineretse hamwe n'abawaratazi. Twarayisubiyemo ko iraryoshe, igarukana isubiza abantu kumva ko ari bamwe bakwiye kubana mu mahoro n'umutekano n'ubumwe. Turaza kwishira ngaha hasi muri description
abakeneye kuyiraba bave bayiraba. Turaza gushiraho na chaîne yawe, nabonye ko uheruka gusohora ibitare bike ari navyo tugira tuganire ko kuko mu minsi heze twarabonye utangura kuvuga ibintu vy'ivyese kuri YouTube washizeho nkuko twabemereye tuza kuyishira ngaha muri description link yayo. Woducira ku mayange muri bimwe uheruka gusohora? Ndamaze gusohora ibintu bitari bike kuko narigeze gufata umwanya ndicara ndandika ndafise vyese bishika nk'ijana nanditse. Muri byo rero iyo ndose umwanya ukurumva simfise umwanya w'ikirenga, umwanya mba ndi mu kandi kazi ikivyo nigiye kantunze gatunze n'umuryango wanje. Umugabo rero muri wa mwanya wo kuryoherwa wo kwinezereza ngaca ngenda muri studio nkazikora nkagenda ndasohora zike. Rero ndamaze gusohora izi twibutsa cyane akahise kacu. Narasohoye iyo navuze ko nahisemwo. Murabona ko abantu tuba twarakuze mwarigishijwe bitandukanye, na cyane tugendeye ko nk'izi generation zacu twavutse dukura mu bihe by'intambara, aho usanga atandero yo kuziko igifisa akanovera abantu bahabwa byinshi tuvyigira mu mashuri. Mugabo iyo tugeze mu miryango tukaraba ivyatubabaje gusumba ibindi, ugaca bisanga umuntu arafise ibindi bintu agaciro birenze kuba ari umurundi. Aho rero nasiguye kugira ngo umuntu abe umurundi ni uguhitamo kwiwe. Urashobora wewe guhitamo kuje ku intara yawe ukabanisha imbere, ugasanga mu bintu ukora byose umuntu mutava hamwe, ukasanga urumva urangwa nuko wewe uraba iby'intara yawe gusa abo mu zindi ntara ntibikuraba. Urashobora kuvuga uti je nk'umugambi wanje ndawukunda ko nawubayemo, wampaye iki, wampaye akazi, urangaburira bwira gute, ugaca uvuga uti jewe uri mu wundi mugambwe uwo ntaco mariye nanjye ntaco nshobora kumumarira. Rero ndavuga nti birakwiye ko umuntu wese ashobora guhitamo kwa umurundi. Ariko doa nk'agapera kugira twumvirize narahise muravuga ati ndi umwana atahisemo kuko yavutse. Kadushiriremo mu kajwi gatoya. Oya kajwi n'umwanya ntikameze neza. Ego ndaza gukora ama description y'ibyo naririmbye, baraza kuzikurikirana kuri chaîne YouTube yaje biriko. Kuko nari mvuye mu kazi kankwa umwanya munini, nisanga sishobora gushira mu kano kanya. Okay, turaza gufata agace gatoya tugacishemo hama babone kuja muri description bumvise uko bija kugendura zuragatora gashiramo. Iyindi nakoze iyo nise akavorivori je nibarutse umwana ndamwibakira mu gihe turi mu buhungiro, turi mu gihugu c'amahanga. Umwana azokura abona imico y'ahandi, azokorana n'abandi batandukanye, ariko birashobora kumugora kumenya iwabo ni hehe. Mwiyo kavorivori rero nerekanye igishika umuntu afitiye umwana ko ari umuntu abavyeyi bategerezwa kwitaho. Mu byo rero bategerezwa kumureresha, bategerezwa kubana no kumubwira amamuko yiwe. Namudondaguriye ndamubwira wewe uravutse, namwise n'izina rya soko yitwa Kirundo, jewe ndi so wawe nitwa Ngendakumana, sokuru wawe yitwa Nkundwanabake, sokuru zawe yitwa Kirundo, se wa sokuru wawe yitwa Rugoganya. Ndaduga ndamubwira nk'abasekuru 8-9 bose rero ngenda ndabashira muri ico cyese nakoze. Amenye amamuko yiwe, iwabo ni hehe, n'igihe atazoba mbona azoguma avuga ati burya papa yari yarambwiye ko iwacu arahana. None warafashe ku mutwe cyane uwo mwana waramugoye? Oya, umwana ashobora kubifata ku mutwe ubu namushiremo melody azovyumviriza. None warafashe ku mutwe cyane warafyanitse hano turasoma. Ko numva nibyo nanisanzwe ndisoko yari yarambiye. Yabice ko ntukatunyegeze kuririmba twabiretse, ariko kameme niwivuge nyine ku bisokuruza byawe twumva mushaka. Kandi mpejeje kubidondagura wabivutse? Nabidondaguye, navuze umwana ni Kirundo, mwene Ngendakumana mwene Nkundwanabake mwene Kirundo, mwene Ruguganya mwene Bikundwa mwene Nzeye, ndaduga n'abandi batatu nashobora mu Barundi bake bashobora kuvuga kwidondora nk'uko. Ni ibintu abantu benshi bakwiye kugaruka kuko karanga k'Uburundi kari bagiye. Ego nivyo kuko utamenye yava ntamenya ni yaja, kandi iyo utamenya ngo
ngo wewe iwanyu ni he, wewe uri mwene nde, abakuzimiza ni benshi. Hari ahantu muzokumva mu byese byinshi nkunda ko ndashiramo nti yamara ntitukiri abakameruni nkuko abantu babivuga, ntituri n'abanya abayahudi. Kwa abantu bavuga bati mu Burundi dufise n'amateori yazanywe n'abazungu. Ati mu Burundi dufise abantu bazaranye n'ubuzigwanire, baza n'inka zabo, baza kurondera abantu bagerera. Ashava ngo abandi nabo ngo baje bavuye za Kameruni, babe n'ababantu abandi n'abanirotiki. Mwisiguro z'ikirundi zavyo sindazitora mugabo nuko babivuga. Kandi wacavyigisha gaciba ideology ikomeye. Abarundi rero wasanga rero bigabemo ibintu gutyo ku buryo bagera ku rugero ko bafata imipanga bagatemana. Ufashe umuntu n'umupanga ugatema ukamica ugaterera muri Ruvubu, ngo naja muri Ruvubu azogenda mu Kagera akurikirane n'iriyo rwogera muri Egypt na Ethiopia iyo basekuru baje bapfa. Urumva ko abamuhoye ubusa abamuhoye ubusa nyene ubwo urumva je maze guharura nkasanga ku basekuru kugeza ku 17 uwo cumbwira ngo baje ryari baje baviye hose havuga. Kandi ugashobora gusanga we mubana we turangana sinzi n'intaruvamo nawe ntuziyomvamo nukisangamo abasekuru batandatu hari abo dusangiye. Mugo no munsi munakubesha kubera ko uri mugufi nkaba muremure cyane kubera ko wagize amahirwe izuru ryawe rikaba rinini ko n'imisani ari minini nanje rikambara ritoya cyane bikagenda gute iyo ubwo butandukane bugaca aribwo buza buheraho buza kuvuga ngo we ntituva hamwe uva Kameruni nanje ugende muzuru abazuru baziyo bava iyo bari muri Afrika du Sud. Ugasanga turimo turanifa kandi n'itongo ryacu utaza aho riva n'agarukira n'ikibaye tarapana garukira. Usanga ari historique abantu bashizemo yo utamenye yuva ngo umenye iwanyu ni hehe abantu barashaka kuzimiza. Niyo mpamvu ari byiza ko umuntu yimenya akamenya kwidondora akamenya no kudondora abi wabo. Okay. Mu ndirimbo zo mu muryango canke izo uzi wawe ni iyihe ndirimbo mwumvise mukumva muraryohewe cyane rwose bavuga ati niteka mu muryango? Iyo mizo ndirimbo urumva nk'iyo ndirimbo yanje nanditse ni nayo natangwe no gushira habona ubugeze ndende sinze bwadishira habona maze gushira habona iyo nise kavore vore n'umwana wanje nasheze sanga abantu baciye mutazira kavore vore sinzina namwise ni jambo ry'umutwe nahaye ico cese nayo nakoze mwene yabaciye bagitira kavore vore no buryo yitwa nawe nijyazi kuvuga ntushobora kumubwira amazina yiwe yose ngo ayavuga ataravuga iryo ryambere kandi ubu umwana muto afite imyaka 2 ni kuvuga rero ko yaciye indyohera nkuko yaryohera abandi cima kumva ko ufise umuhamagaro canumva n'inguvu nyinshi yo kubaje yo gusubira muri studio ndashira izindi ndakora zitari nke. Ubu rero yanyuma ari maze imisi iraryohera abantu batari bake. Nawe ndatsi ko yakuryoheye n'abandi baza kuyiraba sinaririmba baza kuyiraba kugira ngo ndobaye amavyuzi turakweretse nayise Kamaramaka. Inshuti bagenzi muriko mukurikirana ikinyamakuru Itara Burundi nimugende mutafyonze kuri subscribe hamwe no gusharinga kandi muce muja muri description no kwa Kiki nawe mukurikire kugira ngo nawe muzuze murabona ivyo asohora. None Gakiki ndibuka ko mu misi heze hari ibinyamakuru amasite nabonye bakwandika ko nk'umuharanira agateka kazina muntu wo muri ukuntu kwezi guheze. Wewe mu byo uririmba uravyumvamo ibintu byo guharanira agateka kazina muntu? Bajya muri defender ndanabashimiye cyane kuko baranteye intege cyane barashigikiye barakurikiranye ubuzima bwanje barabuzi byo guhera mu 2015 kugera no munsi barakurikiranye urugendo naciyemwo barabona ukuntu ubunye ndiko ndigisha abantu kutibagira no kudatakaza umuco wabo na cyane no kumenya ibibazo by'igihugu bifise kugira ngo bashobore kurondera ingene bazoronka inyishu yavyo. Nta kundi guharana agateka kazina muntu bisumba ivyo kuko banza kwigisha umuntu ko ubuntu ubanza kukwigisha ko uriho kubganje nanje kuba ndiho kubgawe. Rero jewe mu gifaransa bango bomye prevenir kengerire aba bariko barasitana usanga birirwana bararana ku mugono abantu bapfa imigange bapfa intara bapfa amoko
no kutamenya nico cyambere kiza imbere. Iyo bamaze kumenya impamvu ibyo byose byaje mu bantu bakabona n'abavyungukamwo abaribo ntibashobora ntibosubira kubikora. Rero jewe nja kumuzi nkakwereka ko izina muntu na cyane izina mu Burundi hari ibintu byinshi musangiye. Ibyo bintu byinshi musangiye nibyo bituma udashobora kumunyaga ibyiwe, ibyo bituma udashobora kurondera kumudugira ko kumuhonyera kugira ngo ubeho, ariko mushobora kubaho mwese. Hari iyo nanditse naheruka gusohora nise zina mu Burundi. Zina mu Burundi ni nk'ikete nandikiye mu Burundi wese. Bakubwira nti wewe rero urana wowe twakaza bukeye. Nuvuga niwisigura makaza bukeye wewe. Ukavuga ngo abatari bakaza bukeye n'abazi banje. Udusanga wigwanira wenyine uzobura n'umuntu agukingira. Niwa ushatse urabe gukanga mu kawe havuye izina ryawe baca baza abavyeyi bawe. Nawe ni wagwanira bumuvukana uzogwanira bangahe? Uzogwanya benshi, uzobashobora. Urumva? Ndavuga ni urenganya abavyeyi bawe haraza kuri karanga muntu hariko imyaka yawe. None wewe nibafata umwavukiye rimwe akabo wita ko ari umusangira ugamba mukagwanya abasigaye bose muri bangahe ko muri ngewe muzobashobora. Raba gatumba uva kura bijya ntara yawe ufashe kazenguruti aha intara yacu dukeneye nitwe dukeneye president dukeneye ibi byose kandi ibintu byose mukeneye byova mu ntara iwawe izindi ntara 17 uzozishobora ubu barazigabanije ngo ni zitanu nubwo bashaka gasiyane imwe ugahangana na zine kubwizo nguvugira nabo barazigira kuko intara zose zaragutse none uzozishobora bavuga ntirengana tambuka intambwe 12 izo ntambwe 12 ndiko ndadondagura ubwo buranga bwose dusanga bikanga muntu n'ahandi amadini musengeramo imigambi mwakuriyemo nabo musangiye igisumba ibyo byose izo identité 12 no kumva ko umurundi uhejeje kumva ko umurundi soma rino bari wajyanje rero ni wowe ndiko ndabwira gerageza umenye ko abarundi bakeneye mukeneraniye niba umwuzura waje gatwara abarundi ubabaranye nabo utwara bafashiki nimba isukari yabuze n'imbigitoro cabuze wibaza kujya kibuze wewe bitadahugaruka kugira kwingaruka none ni kubera iki agateka kazina muntu nako nyene ubwa mbere umutima wawe ukwagirize ukwereke ko muvukana na bose kandi mufite ico mumariraniye ni wagira ico ushobora kubafasha uzobafasha aho rero simvuze ko uzogera igihe ukigesanga bimwe byo baba kubwiye ngo fata umupango ugende uteme bana ko musangiye umuryango ni musangiye bwoko ni musangiye ntara ntavyo uzokora kubera ko uratse ko ataco bizogufasha uburundi bwacu bumaze kubura abantu benshi miliyoni n'imiliyoni iyo bavuze imyaka abantu batemwe bakicwa n'agahomera mu muravye bitigi none uribaza ko vyungukiyemo kuba mu Burundi atamuntu ari hatabuze nawo n'ubutabuze n'uwavutse asanga byarabaye mugabo bakamubwira ngo sokuru wawe byagenze uko umuryango abana akababanye bawe baba hajya bose ntabo barabatemye barabishe kandi bishwe n'abana byagenze gute usanga abantu bose ico gikomere bagifise ataya kazina muntu rero gahera ngaho no kumenya ko ubukiremwa muntu n'umuntu nkawe kandi atariho nawe ntubaho kandi je ntabayeho nawe ntubaho urabona ko dusanga ikiganiro no muzi none wumbaza wo kwibaza ukiyishura kubunda nanjye sinokwibaza ngo niyishure ndakora ibyo nkora nawe gakora ibyo ukora biragenda byongeranira nibyo rero agenda sigura mu ndirimbo zanje hayindi sigura kera narinde nayo iraryoshe nabaze kuyumviriza yitwa kera narinde baragenda kuri channel yanje yitwa Kirundo Daniel baraza kwibonera ko byose kera narinde ndasigura ko abantu bari bafise imirimo itandukanye nta muntu yarara ku mugono wundi bose baruzuzanye akarero ndavuga ngo nta numwe yari yemereye kugira amatongo n'inkatunga no kuvuga ko abafise amatongo abandi bakagira inka harabaza kuyarima bamaze kubarimira bakabita abahutu babo canke kubera babahemba bakabita abahutu babo mugara borozi nabo bakabita bashebuja urazi ko atawe atinya kwirahira shebuja n'ubu barirahira bashebuja iyo rose umuntu akugabira akaguha akazi uravuga uti tubivuga mu dini ni boss ni bashebuja habaho shebuja akaba n'umukozi w'umuntu hariho n'abandi bantu abasigaye navuze ngo abasigaye bambika imiringa abarundi kazi nari n'ikimenyetso c'abacuzi abanyamyuga
abartiste bakomeye cyane bamwe twita abatwa uno munsi n'abantu bari bafite akamaro societe ku buryo iyo nta muntu yashobora guteka atarose inkono abizi hari umwami yagenda ku rugamba adafise icumu ayo macumu none yava hehe bategeza ko abari bayazanye ni naho bari bashinzwe ibintu bya documentation bikomeye cyane rero bafise amakuru hariya mu mashamba birirwa guhiga naho gira gute bakora documentation ikomeye rwose niho bazenana amakuru umwami nyimba umwami babanye wo hakurya yiwe yumvise imigambi ko agomba kumutera cyangwa iki cyose nabivuze muri kera narindi hama rero mu ndirimbo zawe uravuze ko harimo ibyo guharanira agateka kazina muntu kiretse aho hantu bakwanditseko hari ahandi hantu indirimbo zawe zirakwicara kuvuga uti ndazicaye ko ndahicaye kubera mfise ico nakoze navuze ahantu hambere hakomeye n'ahantu nicara no munsi aba bantu bose ubona hano baguze ama megabyte yabo ariko bararaba ku matelefone ku ma ordinateur bariko bararaba banimviriza nuko bahamagara aho waricaritse harakomeye cyane n'abandi rero urumva urubona urabona naye munsi y'amakomantere bose n'abantu bantera intege kwibunye ibintu byose byabaye digitalize ibintu byose ni online hari uwo nza mbona mwigiye nk'akadimira ati muhungu nta ukuntu ushobora kwifata no munsi wakoze akantu karyoheye ugasi nkora kugira ngo ndabasabe bame umugabo urumva mbonye umuntu ashigikiye avuga ati ibi bintu wakoze ni byiza watuvugiye kuko wajya umu artiste n'umuntu avugira abandi ibyo bo batinya kuvuga umu artiste aje mu kibanza cyabo kibavugiye nk'iyo muri kamarampaka mpagarara imbere nk'umunyagihugu nkahangana n'abantu dutora turabatora imanda yabo imyaka 5 igahera bakagaruka tukabongera tukanezerwa iminsi 5 kuko iyo bamaze kwitoza baratanga urwagwa baragira gute abantu bakaryoherwa umunezero w'akanya gato ubwato gace tubiha kwiruka igitoro kikabura babona isukari kabura barorera tugatangura kubura n'ingene amakara amanuka Bujumbura mu bisagara kuko namanuka n'imodoka z'ibitoro ugasanga twatonze umurongo dutondeye bisi abandi batondeye igitoro abandi batondeye amakara abandi batondeye isukari ugasanga no ku mazi nayo yabuze amazi ubona ko ashobora kubura ugasanga abantu bari mu mifurege yo kwava amazi yo gukoresha bijya bintu uri umuntu watowe n'abanyagihugu ntibishobora gutera isoni ariko ujya mu nyagihugu bwiwe arashobora kugira gutinya kuba yobishikiriza umu artiste rero akaja mu kibanza cyaga ati ndiganya kubahwa nyene icubahiro nawe nyene iteka nyene imbono navyanda gutakiye urumva udategwa isoni n'ibi bintu turimo kandi twaragutoye twaguhaye ibishoboka byose none wewe waje kwitoza kugira ngo tuguhuge waje kwitoza kugira bakongerereze umushahara natwe dutubitswe avuye nivyo naririmbye muri izo ndirimbo bakona nagiye mu kibanza c'abandi nkabavugira nabo bakanyereka ibimenyetso ati ibyo kuravuga watuvugiye neza uratuvugira nibi nibo baduhorega ne baduha inspiration uburyo mu banyagihugu kumva ibyo bashaka n'ibyo bipfuza ukabona ibyo babuze ukaba ari dushikiriza niyo ko ariyo talent nyene mbana narose no kuvuga none uravye kiki uno munsi na kiki imyaka 10 iri imbere umva tuhishusho yanyu ubaza ko mu myaka 10 uzobura je mu myaka 10 iri imbere nibaza ko ndiko mbwira bumva icambere nizeye nuko ndiko ndabwira abantu bumva abantu ndiko ndabwira bumva nabo nibaze abantu bankoze isoni ndashaka ko ibi mvuga ibi bibi bihari ndavuga n'inyishu usigira mvuga ikibazo ntashizemo n'inyishu oya nawe n'amatora aravuze nti kamarampaka nigahara bagatondesha murongo twarabatuye none muragarutse ubagira afite yindi manda y'imyaka 5 n'iyindi kurikira ntibaze gukora bya bindi twaneguye kuko nibakora bijya inyuma y'imyaka 5 nta yindi manda bazoronka ko abanyagihugu nyimba bavyumvise batevye ubu bategeza kubihindura ndabyizeye nibyabana na guhindura ukiye n'ubwo rugendo bazobihindura mu myaka 5 n'imbere ndibaza ku myaka 10 jewe nzoba mvuga nshima nzoba ngeze mu mazaburi ucuri nimba bizoba byaraheze nzoba mvuga ni
mana dusenga wewe utanga utarya waratwishuye yego none nigiki wobwira urwaruka rubona ari nko mu buhungiro rugacagwe nk'ugwituna nta kazi dufise dushobora kugira icyo dushikirije tubwire ikintu hano urwaruka rutagira akazi canke rushobora kuba rugafise ariko rukaba mu vyo kwitoka urwaruka rwihebuye ikirundi ciza bihebuye canke bacitse intege kwanza kuja mu buhungiro si icaha si amahitamo bagize no kubera ko hari impamvu yatumye baja mu buhungiro iyo rero washitse mu buhungiro ufata umwanya wo kwiyumvira mbega ubuhungiro nabwo ujemo kubera iki umaze kwiyumvira ivyo akajambo kubera iki niko nshaka buri muntu wese agakoresha no mu buryo bwose akora yiyumvira ndi mu buhungiro kubera iki nzobuvamwo gute nzobukurwamwo nande ndabifisemo uruhara rungana iki ahamaze kugera ngaho umutima ugitera agifise ubwonko acaza kumviriza akantu navuze akabajene n'ikindi cyose bise akabajene aca agenda yumviriza yikubite kubakirize yumva ko agihema imyaka n'imyaka ikasinziriye ntiyikanguye niwe nabwiye uwo murundi ari mu buhungiro uwo murundi yakozwe ko n'ibibazo nk'ibyadukozeko hanyuma amaze kugira icyo mu gifaransa bita prise de conscience amaze gutahura akamenya ibibazo n'ibihe inyishu n'izihe jewe mfise uruhare uruhe sinyiri sindabibazwa atusha tangura kumenyana n'abandi jewe twamenyanye nakatwamenyanye ibibazo dufise n'inyishu tuzibona co kimwe nta kabuza dushobora kubitorera inyishu kwihebura byo ntibibaho ni ikibazo iyo umaze kwihebura ubusubiye inyuma uburindiriye gutega amashi urengana n'ubuhita umubwira ati mfasha guhunguka agufasha guhunguka gute mfasha kuronka iconge aragufasha kuronka ico urya gute udakonze kandi ufise amaboko iyo wabakanibona data wacu yaririmbye aca aja kwiba none wiba ugafatwa bizogenda gute bazogupfunga ubuzima bwawe buherereye ni wishinga itabi ni wishinga gusamara ukaba mu byaha byo gufata ku nguvu bazogupfunga imyaka 25 ubuzima bwawe butere busubira inyuma wavuye mu gihugu ugera mu buhungiro ugeze mu gasho hado basigaye kuja mu itongo ry'abapfuye uvuze ko rasubira inyuma ariko iyo utihebuye urakora ukabona umunsi udevelopa resilience muri wewe hanyuma ubandanya resistance yawe yo kubaho nta muntu n'umwe guharanira uburenganzira bwawe bwo kubaho n'uburenganzira duhabwa twese n'amategeko mpuzamakungu y'agatekakazi na muntu uragera kuri uburyo bwose bubuti jewe mu ntoki yanje n'ubuzima bwanje buhagaze ubuzima washize mu ntoki zawe umugenzi wawe yasize mu ntoki ziwe nawe bwiwe ni mumenyane iyo mumaze kumenyana biragenda gute ibigira inama bigira iki bigira imana yego nashatse kuvuga abagwarukarare hanze y'igihugu mvuze ngo impunzi gusa naho ntava mbanka babandi baba bashaka kubiba amacakubiri mu bantu bari hanze ndabyumva ko ibyo bibazo byose navuze ntibiraba ubahunze ndashaka guhunga no mu buryo bwinshi hari n'abari mu gihugu nabyo bibazo bisangiye ariko ugwaruka muri rusangi hanze n'ibibazo bimwe yego n'abari mu gihugu niwo kwihebura mu kuri hanze n'uri mu gihugu ni wararo gusa ntuzove ngo mu gihugu barabariye bose oya hariho rero ikindi kibazo naringira ndakubaze kugira ngo uhanure abavyeyi urana hanze y'igihugu hari ababagiye bahunze hari abagiye gukorayo hari n'abandi bahunze bashitse hanze baronka ubwene gihugu baca bumva umengo bari ku butegetsi kandi bari hanze kuko bafita ivyo bashigikira canke ibintu biriya abo bose tubashize hamwe abarundi batari mu Burundi abavyeyi ubu bahanura iki bose hano abo bose batari mu Burundi ntibari mu Burundi n'abavyeyi bariko baravyara bahagira ico bahanuye kubijanye harakantu ndakuvuga muzokumva nagakoresheje mu byese byanje byinshi hari Burundi tugenderamo kwanda Burundi butugendamo cyane rwose no kuvuga Burundi sizijya mbibe ibirometero kare 2200 ngahe bivugwa oya isi yose ni mu Burundi aho uri hose uri mu Burundi ukira kuvyumvamo
kirakuba warabihisemo kuko hari ababa bahisemo kuba ikindi kintu hari uwo hitamo kuba umunyamerika n'akabira ko ubundi akakikurako aho bavuga yuko yose ubwenge mu gihugu bugira kabiri bavuga yuko uri umunyamerika d'origine burundaise yego waragushatse uranabyibagirwa kuko urazi n'abasampapye baba mu bihugu atana n'impapuro z'abafise muga ntibibuke n'uwawe uwo rero mu mutima nta kibakiriye rero we mu mutima unacatera kuri umurundi kubura umurundi rero urafise ibintu bikuranga hari imico hari imigenzo nta na kimwe utegereza gukurana ivyo rero we uri umuvyeyi umwana wawe umenye ko nawe ari umurundi ko yavutse ku murundi umuntu wese akomoka i Burundi canke yamuka ku murundi nawe aba ari umurundi uwo mwana wawe uburundi urabumubwira kuko wewe mu vy'Imana yaguhaye mu vy'Imana yagutumye ikurema ikaguha n'uruvyaro ubwiye ati urarera abo bana ubarere n'uburundi kuko ni Burundi bw'ejo kuko baracari bato ubu nta ngingo bashobora gufata umva ntibaza bagira ahantu bafata ingingo bacirondeza babwira Uburundi babwire amamuko y'Uburundi babwire ibyaranze Uburundi bigishe yandero yo haziko umwanya kiri muto atarafata umwanya ngo yironderere ubumenyi akora kuri internet no mu zindi mbuga zifise ibyo zigisha zisigura ibigezweho n'ibindi by'amahanga imico y'ikirundi nta wundi muntu ashobora kubikubwira atari umuvyeyi wawe hariyo naririmbye niyita inararibonye nja mu kibanza cabo inararibonye nabo baze kuyiraba muri ntuze yanje kuri channel yanje inararibonye ndababwira yuko urana amayagwa yo hambere ntiyandikwa sibyo amakuru yatangwa ku muntu cyo bita tradition orale amakuru yatangwa ku muntu uhuye n'inararibonye nibwo bubiko bw'amayagwa y'ivyaranze abo hambere no kwigishanya rero utaganiriye nase na menshi se kurasizavutse yego. Murakoze cyane Daniel Kiki kuba baduhaye kano kanya bwira tuganire tubwira akajambo kanyuma wobwira bariko baradukurikira tubone gusozera kino kiganiro. Murakoze nagira nshimire abarundi n'abanyamahanga bose bakurikiranye kino kiganiro Itara Talent hano ku rubuga rwa Itara Burundi ndabashimiye cyane ko baduteze amatwi ndabashimira ko berekanye ko bagiye bariko baradushikira mu byo turimo mu byo dukora nkabibutsa ko Burundi n'ingoro yacu twese niwo muzi wacu nitwibagire twavuye harakantu gatoya nashaka kwibutsa katwibutsa iminsi yose ko turabarundi iyo bavuze ngo ahantu batayabuzo uhora iyo wiravye ku mukondo uruzogi wari gufatanije na mama wawe nawe ukivuka rujya ruzogi baragukase barukura kuri mama wawe kuco bita ingobyi placenta mu Faransa n'ingobyi bagakuyeko n'ijya ngo byose barabihamba ijya si babihambyemo ica igiranira ubucuti nawe mwavuga ngo madarandi ni isi yakubyaye iguma iguhamagara iguma ikwibutsa mbe uri hehe wagiye hehe ko naguherutse ko ntakikubona wiyumvira ko hano hantu isi yacu irikira iranyagwa ko butare n'agataka bamaze babwira we uri hehe ico cyonyine ucibutse umurundi kuratwumviriza ijyasi ujya Burundi dufise n'amazi arimo n'ibiyaya byose n'ikirere no mu mbavu hose iyi si dukikije hose no Burundi bwacu Burundi bwacu tera kubana mu mahoro ataco dukoze nta kizikora ari navuga ni wanyumvise fisi ikintu yunganira acunganire mugabo nidupfunga umunwa niturera amaboko nitwifate nkaho menga turafise ibigendajuru bizoza kudukemura ibibazo byacu oya ibibazo byose biri mu maboko yacu n'inyishu ziri mu maboko yacu n'ibikorwa byacu. Murakoze cyane sasa tubashimiye rero tukaba tubabaherekeye mu kiganiro Itara Talent cyo gutaha naho gutaha murakoze.